equipe indure tactique nico ngebe ko abakinyi bafise mu mugwi bamaze imyaka myinshi bari muri tactique imwe automatique bacha bahindurwa ikintu kivyumviro muri ico gihe ikibise goriki hari equipe geramwo tactique kaba yayindi ahubwo ukarondera strategie zo gukora iki zo gukenyura umugwi mwage kwa muhura siko ego reka nubwe ngo reka mumbere ikigwa ngo bita Arbeloa ariko mbega ko turi kuri match ya Benfica do Lisbonne amakosa yakoze ngo bita Arbeloa ntabugwe icyo nicyo kibazo nicyo twibaza mbega ikosa yakoze bita Arbeloa ntiturivuge ngo bimuhaye ikigwa rega icyo kigo wagihawe nk'umumenyereza ariko hari ko ushobora gukora kuvuga ngo reka turiganire ko nk'abakunzi umupira w'amaguru nk'abantu n'ubati bamesha makuru bagi batandukanye twavuga Arbeloa yabuze iki n'ikibazo watoje kivuga giti Arbeloa yabuze kugira ngo atsinde nabivuze neza yabuze cyo kwita equipe yabuze cyo kwita balance icya kabiri ahindura tactique bakini cyose bwiza gukina na cyo tuvuga ngo umugabo wita Arbeloa kuno ku munsi wejo yahinda uburyo bw'imikinire equipe yisanga mu kibazo ariko still tugeze tuvuga ngo Arbeloa ngo match yamuna ngo nuko ati Real Madrid yamunaniye oya nuko ati nicyo kigwa ubwa mbere hakuye imbere Benfica gisho kuza kumera cyo no kwita ikigwa kizo kumufasha kuba mwiza mu nkino zikurikira ariko iyi match mu byukuri yahinduye uburyo bw'imikinire ari byakubwiye ikipe Real Madrid kwisanga mu bibazo byo kuza gutakaza imbere ikipe Benfica ikibazo wanashaka nari nkene konje nabaza wanashaka cyane kwitwa Arbeloa ariko kandi bamaze kuba unavyishura ariko kandi umuntu atazokora kiyumvira akavuga ngo mbega witwa Arbeloa ko vyatsinda nivyo kuva injira muri mugwi witwa Madrid amaze gutsindwa inkino kuri zibiri yasinura ikipe yitwa Arbeset mu gikombe no cuma kina mukuramba na camukuramo achaza kuri match ya kabiri tsinze ikipe yitwa Levante 2-0 atsinze ikipe yitwa AC Monaco 3-1 achaza tsinda ikipe nuvuga ngo izi ku izina rya Villarreal 2-0 achaza rero muri Champions League atsinda nino ikipe izi ku izina ryande ya Benfica uno munsi umuntu atakora rimwe ravuga ngo ko ari ya equipe rigaragara ko ari equipe atari equipe nziza cyangwa ngo iteye ubwoba ubwo ko twumvise n'amakosa yakozwe ubwo Arbeloa niho waharagera ko dushobora kumubwira tuti wowe Arbeloa mu nkino zine madukina nitwari bwabone Arbeloa nyene nyawe igipimo twumva ko Arbeloa ku munsi wejo tuba tumubonye yuko hari ahantu bigaragara ko neza yubafise ubushobozi cyangwa afise no vuga ngo ubushobozi bwo kuba afashe equipe Real Madrid ni match yamugoye ku munsi bisanzwe canke ni Arbeloa twari tubonye ku munsi wejo Arbeloa nyawe oya atatwe twe kuburemera kibisinde cyane kuko turembega yuwashe umwadversaire no tumwubahe siko two umwadversaire bagiye kwahurana ninde ni equipe ya Benfica do Lisbonne imenyerezwa nande siko nubwo bitajoze Mourinho uyu mugabo yanamumenyereje hariya usivye amateka agenda mubana mabi nimo mu bagabo bubatse amateka muri football gutwara igikombe muri Porto 2002 kuza muri equipe ya Chelsea de Bruges gatwara ibyo bikombe kaja muri equipe ya Man U gatwara ibikombe bigaragara ko umugabo amateka namuvuga ko umugabo umumenyereza mwiza yabayeho muri kasike umupira maguru siko muri cyacho baracyo adversaire bita Benfica do Lisbonne vyagaragara ko Jose Mourinho yarushije Arbeloa mu bwo gukenyura kandi buri match ibyo birashika muri football yego umumenyereza akaza gusumbya gukenyura urukina akagutsinda kandi niko biri Arbeloa nubwo ngo Yusuf yavuze neza bimumbera ikigwa kumya mega equipe yanje mu buryo bwa tactique ni gute ikina mbega mu nkino nari gukina ni gute nari ko ndakina burya nkunze kuvuga ikintu kimwe Jose Pepe Guardiola si umumenyereza mubi ariko nawe umumenyereza yama atsindwa kubera icyo no kwita kwijajara no kurondera amatactique menshi mu rukino guhindagura icyo no kwita tactique ugasanga yatakaje ari umumenyereza mwiza Jose Mourinho yabaye mwiza mu buryo bwa tactique ararusha Arbeloa automatiquement kumutsinda siko ariko ntibikuye bivuge ngo Arbeloa ngo numumenyereza automatiquement tumuna kare mubi oya urukino rurakunanira abuduge kuramega Arbeloa azokora reaction gute kuri match kurikira mbega match kurikira amakosa yakoze nazogarukana erega umumenyereza itumujija mu gihe yokora amakosa kabiri gatukane gatanu kuvuga ngo yikurikiranye uko ngo Arbeloa amakosa yakoze imbere equipe ya Benfica ayagaruka imbere equipe ikurikira ayongera nasubira kandi icyatumaza byaronze tuvuga ngo umugabo atigira hindura uburyo bw'imikinire yari umugabo imisi yose equipe ikina kwa kundi nyene umusaruro atakigenda icyo ngyo cya kabiri kandi karorero
uyu mugabo yirukanye muri equipe ya Manchester United uno Ruben Amorim baramubwiye ngo ni gute tuhindura tactique ukaba adabutse ku bakinyi bakina muri equipe ya Manchester United arababwira ngo je mbwirizo kubaka ivyo nshaka muri equipe ya Manchester United yanga guhindura tactique abakinyi biranga no kuri Arbeloa bwa mbere reka tuvuge ngo yarushijwe n'umugabo bamenyereza beza Mourinho nta muntu atorusha ya Mourinho ahuye na Hansi Flick yo mutsinda akamurusha ko Mourinho n'umumenyereza mukuru iyo natsinda ku Pep birashoboka nyine bivana kuri yategura urukino mvuga rero kurande rwanje rero ikibazo kwa Arbeloa yananiwe urukino of course ariko no yari mwiza mu nkino tuzahiruka nukurinda kura Meg Arbeloa mu nkino zikurike nazo azokwikomporta gute acha kuza gakora Diax gatwara neza somba kurande rwanje rero yabaye muri kuri urukino ariko siyo shusho ya Arbeloa twabonye kuko itandukanye twatumuzimwo mu nkino tuzeruka mu menyereza bigaragara ko yakina jeu de contre attaque jeu de transition umupira usakunya ukora block ba umupira ukanyaruka bagatsinda ibitsindo mu buryo bwa Real Madrid ariko umunsi byagaragaye ko yahinduye mu buryo bwa tactique arushwa na Mourinho birangira namutsinze nubwo kurande rwanje siyo shusho ya Arbeloa ahubwo si ngiye kuvuga ngo Arbeloa arasa ko yitwara gutse imbere y'indi migwi ikurikira mu nkino zikurikira mbega ntaza kubana yakora n'amakosa bize kumubwira ngo intambamye kuza gutakaza nivyo nubwo ku ruhande rwanje Houston uno Alvaro Arbeloa nyene ko twumvise ko yavuze amajambo akomeye aravuga ngo equipe ya Madrid yatsinzwe kandi amakosa novuga ngo ndata kuri jewe ntabwo ndata ko bakinyi banje kugeza muri kano kanya ubwo nawe uri kurabiraba uraza ko wemenya neza nuko nuvuga ngo witwa Robert avuze ngo uno munsi yaragize inkino shuri tuzikurikiranya hakina nuvuga ngo ibintu bidasanzwe akina neza yerekana icyo ashoboye mu guhitura Madrid wanashaka vyanatumye twanabonye anagira n'umubano mwiza wakibatandukanye abo bakirira Mbappé Rote ba Jude Bellingham shako amaze atandukanye nkaba Vini Junior ubundi tuvuge ko Alvaro Arbeloa yabaye kunyerera ku mugoroba w'ejo vyabaye mu cenge canke vyabaye nuko yahuye n'umumenyereza nuvuga ngo adasanzwe ndavuga yitwa Jose Mourinho ivyo warabibonye ku mugoroba w'ejo yora amakosa asanzwe canke yora n'amakosa novuga y'umumenyereza adatanga icyizere mu mugwi wa Madrid ubwo nawe uremeye neza uko hoto haragira ko tumupima ngo tumushire ku gipimo witwa Alvaro Arbeloa muri rusangi ntiharagira ko tumushaka ku gipimo kandi tumwagije amakosa na cyane twoba tunamurenganije je ku bwanje murako twa tunamurenganije kuko ni Alvaro Arbeloa no musi tuko tubona Real Madrid ikintu ibintu bifise inyubako bitandukanye n'ivyo twabona kuri Xabi Alonso cyo cyambe nambe tucemeranye kandi no ku musi wejo bifise inyubako vyaragaragaye yes ariko ubundi Real Madrid rega ishobora ego kanatsinda ishobora kuza gukina vya bindi nyene wawe usanzwe ubimenyereye ko bimwe yakina kuri Villarreal bimwe yakina kuri Levante bimwe yakina kuri za Barcelona ikazi kabikina ku musi wejo ariko bikarangira isumijwe na Benfica nico sigura rero ngo umaze gukina ngo bimwe vy'iwawe ngo bisigura ngo uzohora utsinda imisi yose hazogiye igihe utsindwa kandi imisi yose niho kwa mukina vya bintu vy'iwawe birasaba yuko rimwe na rimwe uhindura kugira ngo urabe rega urategura hakiri kare hari ibintu cyitwa gutegura kuko na munsi ntihoza gukinisha umukinyi nka Asensio nka nimero 9 atagira kimwe wigize unamugerageza ko nimero 9 urabe ko biza kubikina kuri kuranyumva ucuza kumupima kuri uwo munsi kuri ugo rukino oya biragusaba reko hari gihe rimwe nimwe urwana uru rukino si rukino novuga ati rurakanganye kuri jewe besa ko ngerageza kwiga bimwe na bimwe ko eske nakabuge ndamusize ku biharo bibiri vyo kunda yego no musi Hansi Flick afashe Casado kamukinisha kuri kabiri imbere ya Manu mu gihe Gihe kunde yavunitse mu gihe Cancelo yavunitse mu gihe Eric Garcia dahari gukinisha Casado n'ibintu bitahurize kuko yari inkino zigira bibirigeze kumugerageza ramupima kuri ivyo biharo bibiri abona ko bigerageje eske mu gihe abo bose bavunitse utuzuka fatara mina mane gukine kuri kabiri ukajumfata rimwe na rimwe muri urwo rukino uzi ko rukino rukomeye rukino cyane ngo ati ngukine kuri kabiri atana rimwe wigeze unamugerageza biragoye uba wisha umugwi uri kuranyumva rero rukino rwa Benfica bivaye n'ukuntu twarubonye bivaye n'ukuntu twaruharuye kumva yuko Arbeloa yogerageza zimwe muri style zitandukanye nizo dusanzwe tumumenyeremo byari ibintu bitahuritse kuri kurumva kuko Benfica uko twabibonye siko basi uko twabiziga siko twabisanze turavye ibiharo vya Benfica tukaraba n'ukuntu Benfica ihagaze muri Champions League nuko ihagaze muri hariya muhiganwa ry'abase ngo banakina n'ivyikina byari bigoye cyane kumva ko Benfica yozigatsinda Real Madrid rero kandi byari byoroshye kuri Arbeloa kwiga yindi nyubako y'urukino mu gihe avuga ati nivyashika ya style yanje bikazokwanka imbere y'urukino kanaka rukomeye nzohinduriye kuri kuranyumva byari bitahuritse kumva ko yovyiga canke ko yobigerageza imbere ya Benfica ariko
nivyo yagerageje je nabonye ko bitari bibi cyane vyari navyize ko Real Madrid batembeje umupira mwiza bagiye gusatira babuze amahirwe yo kuronka ivyo bisindo nivyo nubwo basumbijwe cyane gusatira na burya Benfica yabasumbije gusatira kuko Benfica bo baje gusinda ariko Real Madrid nabo baje gukina kuko Real Madrid bo babona ati nubwo twonganya muri munani za mbere turimwo uri kuranyumva ivyo gutakaza byo ntivyaharuka ntivyaharugwa ariko biza kurangira batangajwe Benfica ko yajeje gutsinda kandi bafise nawo mumenyereza ibijanye no gutsinda arabizi eske Jose Mourinho yego nivyo ramaze gutakaza zimwe finale zitari nke ariko bazi finale amaze gutwara ratwaye no za Porto hehe nuko nyane umuntu abari karakura ubundi Jose Mourinho kandi niwe ari bameza bakomeye kandi ni numumenyereza azibanga rya finale yavuze ati finale iratsindwa n'ikinwa iratsindwa n'igirani ntikinwa kandi no ku munsi wejo yaje gusinda ntiyaje gukina ari nayo filozofi yatsindishije na cyane cyane umumenyereza Arbeloa uri kuranyumva rero gutsindwa kwa Arbeloa no gutsindwa kwa Real Madrid mu isezo sino bita ngo mandabite ngo kumumenyereza cyangwa ndabite ku bakinyi muri rusangi batsindiwe bose hamwe sabakinyi batsinzwe so umumenyereza yatsinzwe rero ibi rero nzoza kumucira urubanza canke kumujija ku rukino rukurikira ubu buzembe yazanye no munsi kuko burya bwita ubuzembe mu katsi bazanye ubuzembe mu katsi ubu buzembe bazanye no munsi uri kurumva ninde yazanye ubuzembe bose abakinyi n'umumenyereza bose bazanye ubuzembe rero ubu buzembe bazanye no munsi imbere ya Benfica bakazosubira kubuzana muri barrage bakazosubira kubuzana mu nkino zikurikira nzoca mvuga ati aba bantu rero batanga kuzana blague nabo turababwira wanashaka n'inkino n'urukino bashaka kuzo na equipe bashaka kuzohura nzoca mvuga ati aba bantu batangwe kuzana blague mu kazi ariko ubundi ibi bintu n'ibintu bishobora gushikira buri umwe wese n'ibintu buri mumenyeze bishobora kumushikira biri umukinyi bishobora kumushikira umwe wese bishobora buri mugwi bishobora kumushikira uribuka FC Barcelona mu mwaka wahera bakitoronka data Hans Flick baje bakubita mu nkino za mbere imbere ariko ndibagira urukino batsinzwe tuvuze ati urukino kumbure rero mu nkino zikurikira nizo tuzoca tubona ko bwa data Hans Flick yarabonye ikosa yakoze ritazosubira kugaruka kandi rero mu nkino zikurikira nivyo bizotuma tuvuga ati Arbeloa twabonye ikosa yakoze eka Arbeloa yogumya atsinda ntitwopfuye tubonye Fabrice Real Madrid hani hagaze nta muntu umwe adakosha noneho ariko uranyuma iyo batsinda urukino ntitwopfuye tubonye kwa Real Madrid burya inoje bakina canke inoje badakina ntaco bitwaye bameze neza ibihe vyose ariko ko batsitwa imbere ya Benfica kumbure twabonye rero aho ingwane za Real Madrid ziri iyo baguma ati twopfuye tubonye ingwane za Real Madrid hano ziri tuba tubati ni equipe nziza ariko mu misiko batsinzwe rero twabonye ingwane hano ziri rero Arbeloa twizere ko izo ngwane nawe nyene zibonye atazosubira kuzikora ikosa yaribonye atazosubira kurikora ni yasuye kurikora tuvuga ati baba no korazana blague mu kazi yego nuko kabisa izina rya Arbeloa novuga ngo ryariko rishobora kuba batako baragenza kuba gigenza neza ku munsi wejo ariko kandi kamaze ko vyumva ko nimba rero batsinzwe tutoshobora ko tuvuga ko witwa Arbeloa ari umwe mu bameza novuga ngo bakoze ibintu bibi ati yariko aragereza kuba karapima ivyo apima arabe ko ashobora kuba yigenza neza ati tuze kuba tunaraba yuko mu nkino ziri imbere yuko ashobora kuzoshobora kuba zakigenza neza ati yo tutovuga amajambo novuga ngo atandukanye ku izina rya Arbeloa ariko kandi tukiri mu mugwi witwa Madrid izina rya Kylian Mbappé ku munsi wejo yatsinze double yongera atsinda akwiza ibitsindo 40 muri no mwaka canke muri no sezo harimo na equipe nationale y'Ubufaransa hari amajambo yavuze muri Champions League kugiye kuba kwiza ibitsindo 13 ari nawe wanashaka wa mbere mu nkino 8 mazokina kugeza muri kano kanya hari amajambo yavuze afisa akabaro kadasanzwe witwa Kylian Mbappé aho yavuze ati sibijanye n'imikenyero sibijanye no kubura abakinyi bafise ubuhinga ati nibijanye no kukina ufise icivuzo cyo gutsinda kuruta uko uba uriko uhura nawe aravuga ati Benfica wariko ukina n'ubuzima bwawo bwose ariko tweho ntitwaruko ati nuko uko ariko ati nuko uko niko twatsinzwe ati equipe ya Benfica wagwanye cyane ngutsinde ariko tweho ntavyo twigeze dukora ati ni twanashobora no kuduza umuvuduko wo gukinirako n'igihe twa twamaze gutsindwa ibitsindo 3-2 ati nta n'uburyo bwo gutsinda bwiza twashobora no kubaka akaba ari amajambo bavuga ngo Kylian Mbappé yavuze ku mugoroba wejo yari afise umubare udasanzwe imbere gutsinda ibitsindo kuri bibiri mu rukino ari navyo vyabanetse ku munsi wejo
aravuga ati bino bintu vyabaye titwegere Madrid. Ekipe ya Benfica yo ubwayo yari ije gukina nk'ubuzima bwabo bwose, ati mugabo twebwe ivyo kubaka siho twari turi. Ego. Ati wanashaka mbere n'inyuma yuko atsinze ibisindo kwa bibiri nta kintu na kimwe twigeze twerekana ku rukino rw'umunsi w'ejo. Aya majambo Kylian Mbappé rote yakoze iyo gutsinda ibisindo bibiri byanatumye wanashaka akwinza ibisindo 13 ari nawe meilleur buteur muri Champions League kugeza mu nkino 8. Aya majambo turahishusha imeze gute, yashatse gutanga ubutumwa bumeze gute izina rya Kylian Mbappé rote. So nubwo ati ubwa mbere ni message inongo ati iza gutanga motivation ku bakinyi ba equipe ya Madrid akona ko ivyo batumwe n'umunyereza bita Arbeloa batabikoze neza mu kibuga mu kuza gukonkretiza mu occasion kuba ku rukino neza mu buryo bwiza. Icya kabiri biraza gufasha ku refreshing umutwe wabo akamenya ko football bibaho birashika muri football katakaza ahubwo ikosa no kongera gutakaza ubugira kandi muri ya makosa wakoze ku rukino rwaheruka. Ikosa rimwe si kosa ariko ikosa gisubire kandi nigeri kosa. So nubwo rero kuri Kylian Mbappé lote biragaragara ko kuri question ya performance ku ruhande rwiwe ariko performinga neza kandi kora neza, ariko azakura equipe yose muri rusangi mbega ishikanye kuki ntivyakunze ko kana kwiyonsinzi, ariko bigagaragara ko ari umukinyi yagiye kuba akora ku giti ciwe abandi bakinyi bavyanse ko mufasha ngo baze kugira ngo baze gutsinda gukondera iyo nsinzi ko icyo kuri service zo mukinyi umwe ntizagije ngo equipe ngi performing neza cyangwa itwaje igikombe. Mbona rero kuri message ya Kylian Mbappé tubwa mbere yagiye kubifasha no kwita motivation ku bakinyi bakamenya ko biracyashoboka of course gutakaza birashika muri football, ariko ni kintu nubwo kurane rwanda cyiza cya Mbappé ko nabonye umugabo bita Kylian Mbappé lote afise leadership muri we kuko ni na capitaine w'equipe nationale y'u Bufaransa. Yes. Icyo ngiye umugwi wa Real Madrid capitaine ariko n'umukinyi bigaragara ko afite ijambo muri vestiaire cyo gutanga buri mukinyi akamwumviza ko n'umukinyi amaze ko ari mukuru, icyo no kwita experience arayifise. Mbona amapa rero ino message ni message nziza ku bakinyi ba equipe ya Madrid baguriza kuza bakayumviriza kandi bakakurikiza kugira ngo babane yakosora amakosa bakoze imbere equipe ya Benfica de Lisbonne. Houston ariya ntaco nawo ushaka kuba wongera ko kuri ano majambo ya Kylian Mbappé Tenovuga yanavuze. Mu bisanzwe Mbappé ivyo yavuze niko kuri niko bimeze. Mbappé ni mwiza igihe cyose twamatubona Mbappé agaruka akaba mwiza mu ruhande rwa Real Madrid, ariko Real Madrid ntirigera imufasha. Ntirigera imufasha aho byabikenewe. Burya natanze akarore kuri Marc Andre ter Stegen namwise mu escrow wa FC Barcelona. Ati namwise mu escrow kubera iki? Ter Stegen yari mwiza muri La Liga imbere ya Osasuna ndetse na Champions League imbere ya Bodo Glimt imbere ya Young Boys. Ureko uranyumva yagukubitira amasave ateye ubwo, ariko hahandi nyene hakenewe hamwe FC Barcelona ikeneye